Everybody ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana muri Burundi Kingdom TV nkuko twabibabwiye hareza kanya turi muri RFM iradio iririmba radio Fréquence Minya aho twashoboye kuhashika duhasanga ibikorwa bidasanzwe byatunganijwe na Master Music ifadikanije na radio RFM aho musanzwe muzi ko Master ndaro muririmvyi w'umwaka muri RFM rero kuri uyu munsi mukuru w'abakenyezi kuri tariki ni Master Music yatunganije igikorwa kidasanzwe aho yagerageje kwegeranya cyane ugwaruka rufise impano zitandukanye hanyo muri Buja Forever muri 257 muri kano kanya rero mu bigeme bashoboye gutogwa ni batatu aho bashoboye kuronka novuga kwemererwa bidasanzwe na Master Music turi kumwe nabo reka ndabereke cyane washoboye kuba wa mbere kugira ngo nabandi muze kubabona ubwa nyuma washoboye kuba wa mbere niwe turi kumwe ndakuramukije cyane ndakuramukije nawe meze bon cyane gose wabaye wa mbere number 1 wa mbere myihiganwa nkiri kandi ryajemo impano zidasanzwe hano muri Buja Forever bashoboye kwitabira higanwa uyumva gute Bon, nkuko nabivuze n'ahandi n'ubuntu bw'Imana kuko abo twakoranye bari abantu babishoboye cyane donc c'est la grâce de Dieu. Byashisaho ubona ati vraiment ngerageje kuraba n'ukuntu abandi baririmbye cyangwa ukunda abantu nababona nabona yuko jewe ntashobora kubamwo byari byakuje mu byo bintu. Yego sinari ndafite ko wa mbere na gato sino wa kabiri sino wa gatatu. Yego. Washoboye gutangaranya gose. Okay, ni higanwa ryatunganije na Master Music. Wewe warusanzwe uri umuririmbyi canke ni ibintu bumvise ko nyine bavuga ati je kubera nsanzwe nkunda kuririmba reka nashobore kubijamo. Bon, je ndi umuririmbyi wa gospel, je souligne bien ndakijijwe nkundimana. Bon, narabibonye nabonye affiche mbonye affiche amvuga reka ni evolue ndabe ko nanje nshobora ndabe de critique kugira amenye ingene nshobora kwa avancer n'ahandi sinaje nzi ko nje kuba wa mbere naje kugira ngire evaluation yaho ngeze jewe nyene. Uri muririmbyi like nyine mu masengero canke uri comme solo donc en soliste urafise ibikorwa umaze gukora? Bon, nta gikorwa na kimwe ndakora ci wanje ndafasha abandi ariko ndarinda umuririmbyi muri eglise worship leader. Hariho abantu bari baradukurikirana nanjye bakeneye kumva ati uyu muntu mbega yabaye wa mbere aririmba gute dushaka kantu ushobora kubagirira kugira ngo bashobore kuvuga ati vraiment uyu muntu nta manyanga yigeze abana twegwara araduhezagiye sana ya na kintu kimucuka impression kirimo ko nabikubwiye et surtout ko nawe ntiwiyemera neza yo ndazi ivyo nkora ndazi ndirimba ariko nta kwa impression birimwe abantu kandi biragoye kurimba muri iyi mood tuba turi mwe nyene ariko je peux kurimba indirimbo yanje nyene iyo naririmbye hari Mama gayo mama horo umezageza kubumwe mubawe unda shima ineza yawe zohora nkwizeye mana yanje mukama wanje Bikira Maria Yozefu mugerageje kumviriza jewe novuga yuko kutanga amanota haraho usanga bigoye kandi nk'ubu novuga ngo je ngo bari kuba wa mbere n'ibihundira ngo Master Lenda hari hajya yo hava nshafata ku ikoti ariko novuga yuko ibintu nkije kumviriza nawe wagerageje kumviriza donc vocal yiwe urumva yuko ahezagira cyane je bari kuravuga ngo ni bisanzwe je no bise bidasanzwe je no bisanzwe ntibisanzwe kandi nivyo nyine umuntu usanga wenyine atashobora kwiyemera yes urashoboye kuba wa mbere muri iri higanwa ikintu wize ati jewe ngerageje kumviriza mu byo bashoboye kutubwira ndabona yuko iri higanwa rishobora kunshikana hana ni nk'ivya icambere nuko nari sindirimbo zanje nshaka gukora ariko kiri mu byatumye nza ngaha kugira sho kuja muri studio nkora izo ndirimbo icambere nuko ndyohewe ko za ndirimbo ngo manje kuzikora and then zifasha abandi kuko ikiri nyuma y'izo ndirimbo suko bamenya abantu ni uko bumva ikiri muri izo ndirimbo amakigafasha abandi kigakiza imitima rero numva ndyohewe ko izo ndirimbo zigiye gusohoka zigafasha abantu zikanezeza imitima kuri wewe ihiganwa ushobora kujamwo bakaguha urupapuro bakongera bakaguha na promotion nihiganwa ushobora kujamwo bakaguha amafaranga ibahasha ndiko ndavuga ibahasha bakongera bakaguha na promotion kuri wewe ayo mahiganwa ihiganwa ubona ati ihiganwa je ndabona yuko ari naryo gize gishobora kugira ico rimariye n'ijya hagati y'iryo baguha ntuzenye certificat bakongera kwa promotion n'ijyo bashobora kuguha amafaranga n'ijya hejuru ni promotion na certificat kuko sigambe dans ce certificat kandi certificat ziragufasha iyo ugiye nko mu bindi bihugu hanze baragusaba iyo ugene kuja muri école ya musique baragusaba ama certificat waronse mu gihugu cawe kugira bamenye aho baguklasa donc certificat ni ikintu gikomeye cyane akanoti wawe kazi nyuma
oya nta muntu adashaka amahera ariko le plus important c'est amahera ndashobora no gukora business indi nkaronka ariko igipapuro cerekana ko wagize competition washoboye mu bandi nico gikomeye pomo. Yes, urakoze cyane mwamwumvise ko twari kumwe n'uwa mbere hariho n'abandi turi kumwe ngaha muri kino kibanza ca RFM muri radio iririmba Radio Fréquence Menya turi kumwe n'uwabaye uwa kabiri mwagerageje kumviriza ubundi ukuntu yaririmbye yabaye uwa mbere ndiko nshaka uri kuradukurikirana uze kugira comment uvuga ati je ndabona yuko bahadekonye ujya muntu yabaye uwa mbere ndabona yuko vraiment pana kabisa cyangwa yabaye uwa kabiri ndabona wapi dushaka mushobore kumviriza uwa kabiri ariko amaze ndamuramutse ndakora mu Ndabaramukije namwe. Toka sauti. Sawa mwese. Meze bien. Ego. Waje mu higanwa ryatunganije na Master Music ugerageje kuraba ukuntu byashoboye kugenda kuri wewe wabibahaye iri iyahe sanamu donc iyahe image ugerageje kuraba ukuntu byatunganije ntaho bashoboye kukurenganya. Non. J'ai fait ce que j'avais à faire en fait. Icari ico nari nkeneye ntari kumenya genre la place. Non. C'était de prouver que on a quelque chose à offrir, nous les jeunes filles, les jeunes femmes d'aujourd'hui. Et challenge. Quelque chose à offrir. À offrir. Wewe urumuririmbyi en fait ndiko ndashaka kumenya muri wewe. Muri wewe uvuga ati ngo ivyo ari byari bikenewe ariko ndazi wagerageje kuraba ukuntu byari bitunganijwe uko byari bimeze wabibonye byari bimeze gute nta manyanga yabayemo. Aya. Byageze bon. Ego. Place wahawe nyine wari ikwiye. Ouais. Ego cyane. Ntaho warabya kwavuga ati jewe vuri mu kibanza narinda kibereye iyi fasi bari dekone sana. Ya. Okay mwamwumvise n'uwabaye wa kabiri. Uwa mbere twamwumvise ijwi ry'ukuntu yashoboye kuririmba. Gerageza nawe ushobore kutwemeza. Hari akantu waririmbye yo hari ahantu numvise waririmbye icongereza atana mini nirisimuka wallahi nasisimuse kabisa ducishije kugira ngo natwe dushobore kumva neza aka microphone gafate kugira ngo bishobore kugenda neza. Beaten people can save more than war. The keys of freedom is all erased in one kingdom. Boogie, your brother, save your daughter. We know about the day, but can we talk about of church? It's time to lower our arms, can get a gun with rollers. Let them know our hand, let us in the song of freedom. Ndugu zangu bakunda kuvuga yuko muri Budget Flavor hatari ariko turumvise biri mu congereza jewe nize igifundi muri ETS Kamenge ibintu by'indimi birangora muri iyo ndirimbo uwo muntu yaririmbye iyo ndirimbo ninde ubutumwa buri mu bwawe indirimbo ni wanje hama ce que je voulais dire en fait dans cette chanson je parle non turiko tuvugana n'abarundi hajya bari kora dukurikirana tukine kumenya mu kirundi neza iyo ndirimbo irimo ubutumwa bwawe iyo ndirimbo nanditse mvuga nti urukundo mu bantu ishikishwa gukiza gusumba ingwano Jean ukuye kuna abantu bose akeneye ati iki niki wanje uje na niki umwese akeneye kumenya nyimba ari we akeneye kwemeza ko ari wari mukuri gusa yaba dushira imbere urukundo byogenda neza gusumba ni indirimbo wasohoye cyane indirimbo isanzwe iri écrite akantu ni indirimbo nanditse gusahana nturayisohora yego ya muri kino gihe turi muri Master Music muri rihiganwa bateguye urumva yuko ufise igikorwa wakoze ko jengerageje kumviriza niyo ndirimbo nkakumye wayisohora ikaja audio canke audio visual nibakebo kwimvira kuri umurundi kandi n'umuntu yagerageje kumviriza umenye ikirundi waracisonzesheje sinzi kuri umukatolika kuri myikarema urashobora kuba warisonzesheje ikirundi ahantu ubona yuko iri higanwa rigiye kugushikana na hantu hehe nka wewe mwizina ryawe cyane baza yuko bizomfasha kugira confiance nyinshi irenze aho yarigeze muri jewe mu kuririmba ego cyo kintu kiri nubwo ari cyo gikomeye muri ibyo byose abantu bavize ibintu by'akanoti mu competition nkaya wiwe n'ibisanzwe by'akanoti kuko hari umuntu aje muri competition yavuga ati James kuva muri competition ndaze ko ndaha niba hasha ya 5 canke ya 1 million iwawe amafaranga ni simple imbere isafi ko bamaze kuba iyo promotion gusa ivyo amafaranga naho batoyiba pour moi yo akoze ikintu peu importe en fait le plus important ikintu ca mbere genre novuga yuko impembo ya mbere uronka ni wewe ukavuga ati ego ahantu ngeze ego ivyo bindi ni tundi nyene twiyongera ego okay mwamuvise uwaganye ikibanza ca kabiri waronse ikibanza ca kabiri kugira ngo ndishobore kubarambira turi kumwe n'uwashoboye kuronka ikibanza ca gatatu uwabaye wa gatatu muri rihiganwa C6 ryatunganije na Master Music ifatikanje ni Radio RFM ndakuramukije ndabaramukije namwe wahawe ikibanza ca gatatu yego izina ryawe nini nitwa Rehema Nondo uva he
Matana Bururi. Wavuye i Bururi uje Bujumbura muri rihiganwa? Ego. Ubutumwa bw'irihiganwa babwumvise kuva ryari? Umwanya wararonse wo kwitegura neza kugira ngo ushobore kuza kuko urugendo n'ururerure. Bon, ubutumwa naburonse samedi. Kandi samedi nyene niho nakoze kuko bambwiye ati 17h ni proclamation. Dimanche ni kuvuga 17h ni proclamation. Ndavuga ati nta wundi umwanya mbona cyangwa riyo samedi nyene. Ego. Ihiganwa ryatanguye hafi umenga isaha 3 n'aba ntihenze. Izo saha uri wamaze gushika Bujumbura canke warusanzwe uri ni Bujumbura? Oya, namanutse no musi nyene kandi saa 3 sinari bwashike nashitse aha 10h passe. Murumva ko ari ikintu kidasanzwe kuva mu Ibururi ni muri commune Matana. Muri commune Matana ukaza ngaho Bujumbura uje muri competition. Ni ikintu kidasanzwe waje warushe byakoroheye cyane kuririmba kubyo kurije muri bus za warushe urabona kuva no kuri centre ville ushika ngaha kugira ngo ushobore kwinjira hariya muri competition warurushe byakoroheye kuririmba. Bon, nkishika ntivyanyoroheye bivanye n'ico nyene uvuze cyo kuruha ibiki kuko sinaronse umwanya wo kuruhuka uravyumva nari nzi ko nshika kare manze nicara nko shikira ariko urabona ko n'ibintu sindabishikana ntivyanyoroheye ariko navuze novuga ati nashobojwe n'Imana byose. Yashobojwe n'Imana. Washoboye kuririmba hari uremeza Masterland, uremeza na Bernice de Bell yarasanzwe ari muri jury n'abandi bose bari basanzwe bari muri jury itegura irihiganwa. Ariko hari abantu batarohinse amahirwe yo kumva ijwi ryawe. Aba babiri babumvise ukuntu bashoboye kuririmba bakeneye kumva nawe mwijwi ryawe ukuntu washoboye kubemeza kugira ngo nabo bumve yuko atahantu bihenze mu ncamake. Akira ka microphone kugira ngo ushobore kutwemeza natwe turi ngaha. Afise inka nahangagwa. No comment iwanje no comment vraiment ngerageje kumviriza n'ibintu bidasanzwe nakajwi wumva yuko katari ibijumbu vyinshi ahubwo gashobora kuba karari umurete ndoke n'amafyufyu kugira ngo akajwi kagume kagororose. Murahejeje kumviriza impano zidasanzwe Master Music hamwe ifatikanije na RFM bashoboye gushira ahabona aho ari ikintu kidasanzwe mwashoboye kubona. Sindiko ndaca urubanza ngo vyagenda ukuntu jewe ngerageje kumviriza ahubwo ukuntu baririmbye bose. Iyo nja muri jiri vyari kungora gutora uwa mbere byari kungora cyane ahubwo bari kuvuga bati mbere bose babaye abambere bakabushima bungana ariko murumva muhigano hategeza kuba uwa mbere n'uwanyuma niko vyategeze kugenda. Yes, mwari kumwe na formidable, étonnable, admirable, considérable. Twari muri RFM reka nshimire cyane abashoboye kuduha kino kiganiro kugira ngo bashobore kugaragaza kamwe kabo. Mpere ku wa mbere cyane ndagushimiye cyane. Namwe turabashimiye. Ndagushimiye nawe. Natwe turabashimiye. Ungira ugiye kuzuravuga ikirundi neza kugira ngo abantu bumve ko uri umurundi kazi. Ndi umurundi kazi. Nawe ndagushimiye. Nanje ndabashimiye. Okay, mwari kumwe na formidable, étonnable, admirable muri BK TV ndabashimiye cyane. Ciao.